nosaba president Ndayishimiye ko ndamuhe defi bagati challenge ndamuhe defi ibi bintu yagiye kwivugiraho je ntashobora gushika yarabujije amaradiyo y'u Burundi ko je nshobora kuvuga cyo kimwe n'aba bandi bose turi kumwe ngaha mu kiganiro ntibari kwiye kuvugira ku radio nimwe y'u Burundi navuze ko ari umubeshi rero ndamuhaye defi y'ukwerekana ko atari umubeshi aze duhurire mu kiganiro ibi bintu anyagiriza duhurire mu kiganiro tubivuge avuge nishura nimba we nyene kubera icubahiro cyinshi afise yumva bidashoboka amwe muvugizi wiwe cyangwa uwundi yemera acaza mu kiganiro iyo defi ndayimuhaye imbere y'abarundi bose bazokumva kino kiganiro ndasavye president Ndayishimiye wenye naze cyangwa arungike uwo yemera ko ashobora kumuvugira duhurire mu kiganiro nimba ndeshe mu byo navuze nawaze tubivugire imbere y'abarundi bose bumva bugurure iradiyo abarundi bose bashobora kumviriza baze bumve ko Ndayishimiye atavuze ibinyoma mu byo yagiye kuvugira mu Rutana nimba ari umugabo ndamuhaye sodefi natabikora azoba yemeje ko ari umubeshi nkuko nabivuze muri kino kiganiro Andres nimba muri ko muranyumva Andres mwiriwe ndabaramukije cyane sinzi ko munyumva urabumva mu nakabazo mufite n'intererano ndafise intererano n'impanuro ibintu bibiri cyambere jewe iyi mvugo ntabwo ari ubwa mbere ndayumvise hari umunsi wa mbere ndabyumva yabivuze ku masengesho akorwa ariko ku munsi wa kane uhereza indwijo kwa muri CNDD-FDD yavuze ibintu nk'ivyo ikindi narigeze kumva muri 2015 we nyene yivugira ko yasa nk'uwita abatutsi ko ari abafilisitiya mugabo rero ico nagomba kuvuga kuri ivyo aherutse kuvuga ejo bundi ati abo bantu ba Pacifique icambere natoyemo nuko ntabwo ahakana ko ba Pacifique ivyo bavuga ari ukuri kuko agira ati atubumvirije wohava donc ntabwo aja kure nuko abantu babumvirije arico bokura babiri ntabwo nigeze burya abarundi ntabwo ari abantu baraciye ubwenge musubiremo muri iyo video nta hantu nahamubona umuntu numwe ariko arakoma amashi bose bamuraba nk'agahaba ivyo rero bikwiye kutwereka yuko abanyepolitike ntibamenye ko abarundi baraciye ubwenge hanyuma ikindi kintu nagomba kuvuga mbega abo bitwa ko bari bahaze ubu ntibakwiye gufungura kumva umukuru w'igihugu ataco bimutwaye kumenya ko hari abarundi bashonje mugabo ataco bimubwiye kuko nubundi bari bahaze reka dufate ko boba hari uko biyaranje abo barundi ntibakwiye kuvuga ibitagenda neza yewe arigira kuri kahise ahijya mu babanyi hariho uwagize ati u Rwanda hariho abasanzwe barurimwo ati n'ibindi uko vyaheze sinobigarukako icanyuma impanuro hariho umuntu yaravuze ati abanyepolitike n'ibindi impanuro je nagomba gutanga abarundi turamaze guhonja ibintu vyitwa intwaro z'abahutu canke z'abatutsi uko vyatugendeye n'akamaramazi ubu biraboneka rwose abarundi ko bariko bariyumvira bati ivyo arivyo vyose iyi ntwaro dufate yitwa ko ari y'abahutu birakwiye rwose ko yohinduka none rero abantu baba bari muri dilemme bati tubigenze gute bati ninda bikwiriye ndabasavye umwanya wanje mwari mwampaye sinawurengeje ndabasavye mwumvirize impanuro yashikirijwe na perezida Buyoya itariki imwe mu 1991 impanuro iri prophétique ivuga aba bantu b'amacakubiri nta muntu numwe bafise nk'umugenzi ndabasavye imara umunota ndabasavye muyumvirize nta kibazo turashaka kuyumviriza ego intara kugira abashaka kudusubiza mu buja bw'amacakubiri abo nabo ni babandi badashobora kurengera amoko canke intara kugira ngo biyumvirire
igihugu cyose biyumvirire uburundi n'abarundi bose ni bamwe bagenzwa n'amarongo bakogera ku moko kugira ngo babibe urwango babibe ishari n'inzigo ni bamwe bagenzwa n'amacakubiri bahiga gukinyiza abandi bahiga gukumira abandi bahiga kwica muramaze kubumva muramaze kubamenya muramaze kubona canke kumva inzandiko zabo atakindi zigisha atari ugusambura atari ukugumuka atari umuryano atari umudugararo atari ugusesa amaraso muramaze kubumva mu mvugo bamwe bavuga benyaguzi abandi bavuga bafobetse ariko bose bararika abarundi gucanamwe binyegeza inyuma y'amoko ndetse bamwe biyita ko barwanira ubwoko kana ariko icyo mwomenya ni uko ataneza baronderera umurundi n'umwe nta neza baronderera umuhutu nta neza baronderera umututsi nta neza baronderera umutwa ego nibaza ko sinosigura umwe wese arafise discernment ego bike banuye ndakengurutse n'akanya mwampaye murakoze namwe Andres murakoze no kuri ayo majwi y'umuhisi Perezida Major Petero Buyoya muri Fokode dusavye yuko twebwe turemesha kino kiganiro two kwihangana twongera ko iminota 10 kugira ngo twakire abandi banywanyi babiri hariho uwo baza bahaye ijambo hano yitwa Daniel nimba muri ko muranyuva mwiriwe Ngiriwe cyane ndiko ndabumva ndaramukije abatumire nkaramutsa mwese mwatone ikiganiro n'abandi banokumva ikiganiro ngaha sishaka kuvuga byinshi kubera yuko mwavuze ko umwanya ari mutoya kandi birumvikana icyo nagomba mpere ko kubera ko umwanya ari mutoya nagomba nisabire shiramwe Fokode canke mwe mutunganye ikiganiro muze mugerageze mwongeye mutunganye ibindi biganiro nk'ibi kuko kibaye kimwe kandi mubona muri ko mutanga umwanya mutoya hari abantu bafite ibintu bagomba kuvuga bataronka umwanya wo kubivuga byose mwagiye muravyumva mwahaye ijambo hariho abagiye baravuga banusura kandi bateguye byinshi ibi mubinyemereye mu byo kuri mukabikora mwamugize neza ikindi nagire mpere ko icyo nagire mvuge n'icyo cyambere ushimye ikinsabye usibye ikinsabye ni gutera intege no gushimira Pacifique nini nahazwi ivyo akora byaraye bigaragaye nubwo twari tubizi twebwe ariko byaraye bigaragaye neza yuko vyinjira neza mu mutima bikanyengetera kwa Ndayishimiye Perezida w'u Burundi ahari uko ahari kuko birazwi ko yagiye atanatowe yagiyeho yivye uwatsinze ibi rero ico bisigura nuko arabona yuko abantu bayoboka canke bumva ibintu bishikirizwa n'abashira hanze ibintu byose ibyiza n'ibi badaciye ku ruhande igituma nibaza ko icyo nagira mvuga kuri ntuzenya ubu Perezida Evariste mu minsi heze hari ibintu byagiye bangaha kuri space niko gusa bagerageje kuvuga banyarusa batabivuze neza aho hagiye havuka abantu bamwe mbere abari muri diaspora bakaza basana no kwataka ishirahamwe Fokode bakaza bavuga nabi Pacifique urumva rero mu bigaragara Perezida Niva yararavye asaga abantu yatumye ubutumwa batanze canke imisiyo yabahaye yarabananiye aravuga ati jerekana ivugire nka Perezida nini ivugira kumbura abantu baraza kunyumva kugira ngo Perezida yubaho kavuge ngo Pacifique n'aba Pacifique mwabisobanuye mu buryo bukwiye sinabisubiramo kuko hari ibyo twari kuvuga twagiye tareka kubera ko twumvise mu by'ukuri babivuze basobanuye Pacifique n'aba Pacifique cyo bisobanura mugabo hajya Perezida Evariste yashatse kuvuga kumbure kwerekana gushama inguvu bya bindi babandi bavuga abantu abona ko batumvise kubera ko byacinywa inyuma y'amatwi barabona yuko bariko barabesha we wavyivugire mbona ubundi je nagomba namuhebuze ndabwira yuko nubundi byo yavuze byacinywa y'amatwi y'abarundi kuko twe turazi ukuri turakubona ikiduhanze uyu munsi abategetsi bo bagomba kuzana ibintu byamo ku munyagihugu
bakavyigisha n'inguvu nyinshi mugo abanyagihugu ikibahanze ngaha bagiye barakivuga abafashe ijambo bwa mbere sitakigarukako ni ubukene inzara n'ivyo biduhanze gusa tuwe turose umutegetsi aza ari umuhutu ari umututsi ari umutwa akadutwara neza agatunga neza abarundi nta yindi ngorane dufise kumbure reka tuzofata akanya gakuye hanyuma ndabashimira akanya gatoya muduhaye murakoze gushima ariko ngira akanya ntikari gato kari gakwiye Alice ngira mu kwakira bano bashasha foko yashimye ko twakira kugira dusoze ikiganiro ego hariho tunga bose Olivier niyo batwumva arashobora kugura akamiko kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe tunga bose Olivier nimwe mutwumva mu kugura mikro niyo batari hafi Jise Ndorere yoba aragira ico ashikirije kugira ngo ducungure umwanya ego murakoze sinteba murakoze n'uwo munota nibaza ko naza kuwushikana ngomba gushimira cyane abatunganije ikiganiro kandi nkaba ngomba gushimira cyane abantu bose aho bari bavuga bati ntidushobora tuzoguma turi debo restaurant toujours hariyo nagira mvuge yuko nagira mbwire Pacifique ninazwe asanzwe bizi turamutera intege mugabo nagira ndamubaza ikibazo kumbura ikibazo kidafata n'umwanya munini kuva bijya bintu ujya muntu avuze umukuru w'igihugu nta banywanyi nka babiri ubona baba bariyongeraho kuri Facebook kuko je nibaza ko ryari publicité nziza yagize babivuze abandi naco nza kongera ko uravye ajya ama image urabona abantu ahubwo ko bamuravye bakumirwa je nibaza ko ari abantu batari basanzwe bona hasanzwe nzi abantu benshi bamukurikirana abantu benshi bamubwirana kumbure ntiyabuze umuntu umwe yavuze ati reka tuje kuraba uwo muntu bita Pacifique ibyo bintu yavuze ubwo ntabyo byashitse kumbura ahubwo agasanga amugiriye publicité sino ibisigaye byo turabizi kuva kera abari ku kivini bakigumeko abandi bose babandanye bashigikira kujya numvuga ko ari ugiye kumbiriza ijya mvugo yari defensive urabona baje gusambura senere no kwishukamika bari bazi ko ari babangamiye bararavye muri Nepal bararaba muri hariya muri Madagascar baravuga bati ibi bintu ntituzi aho bizoherera hajya rero mu bisanzwe ni shabu ryo kudashobora kumetiriza ibintu kuko atazi iyo biri kubera yuko bavuga bati uyu muntu arapibliye ikintu tukabona ibihumbi abantu amajana 5 bagisomye ejo ubwo niya publiye ikintu ubwo abantu nibazoba bakoresha izimbuga afite mu bisanzwe nivyo nibaza bimushabuza kurusha ibindi bintu byose kuko urabona ibindi byose umengani yarabitsinze tugira amahoro sindi nzomumako ego murakoze cyane ndondeza mangetengete ngira ngo mwamutwumva mu kugura akamiko kanyu mugabaza ikibazo cyanyu canke mugashikiriza iciyumviro canyu ego murakoze cyane Alice ndabaramukije mwese ndaramukije cyane gose ndahobereye Pacifique nene nazwe n'abandi batumire bari ngahaye kirumvikana kirazwi President Ndayishimiye aranka imvuga kuri aranka ukuri kose aranka umuntu aharanira agateka kazina muntu aranka umuntu avuga ibitagenda neza kuko ashaka nyene hamwe n'akagikiyo kugomba bafukamye mu nda igihugu si n'ikibazo je numva nje kubaza ahubwo ni intererano kuri ino discussion kandi ndayitumbereza ku barundi amwe muri ko murumvereza canke muzumvereza hanyuma uko ndabibona uko ndabitahura hariho abantu nk'aba Pacifique nene nahazwe bari mu murongo wabo mwiza bariko barakora igikorwa ciza cane gose bakatumenyesha biba biko biraba ndatahije bakinga umurundi ndatahije cyane abantu muri Fokode abantu muri societe civile barira ati naka yishwe na naka mukabibika amahistoire yabo amafoto ivyo bintu byose n'ukuri mukaduha amakuru abamenyesha amakuru mukaduha amakuru Imana ibahezagire muri abantu babatabazi ariko ndavuga nti hari abarundi babarindiriye ahandi hari abarundi babarindiriye yuko hampande yo kuba muri ko mukora ico gikorwa kininiya cane gose ari namwebwe muteza guca mukora n'ibindi bikambabaza
n'ukuri muratumenyesha amakuru muratubara ibiba biko biraba aba bariko baronona igihugu tukabimenya ariko nk'abarundi turiko tubikoze iki abarundi ku bwinshi umwe wese arafise aho ahagaze avuga ati nanje ndafise umurongo ndiko ndakora kugira nje gutabara Uburundi kugira ngo tuje guhangana na barya abantu abo nyene ba President Ndayishimiye tuba twumva bica je hamvuje guhamagarira umuntu wese yibaze muri we ati nanje ndiko nkuriki barya aba aturabagwanira ahubwo tunabagweko na cane rwose twumvise abantu nk'aba President Ndayishimiye bagombye kubacafuza twigisha abandi bamenye akamaro ingene ari intwari z'Uburundi ariko kandi natwe tuje hamwe dufashe abandi baba bagomba kuvuga bati bagende guhangana nabo baciye mu zindi inzira zose zirakenewe kugira ngo duhangane n'abantu bafukamye mu nda igihugu cyacu c'Uburundi je nivyo nagomba kuvuga ahanje ndaza aho mpagaze ntavyo nyegeje biranaboneka ku rubuga rwanje ariko umwe wese yironderemo ubutabaza avuga ati none intwari z'Uburundi nanje ndimwo nanje ubutwari bwanje buhagaze he kuko abantu nka Pacifique nini nahazwe abantu nka King Umurundi abantu n'aba batumire buno munsi barafise aho bahagaze haboneka neza barafise ibyo bariko barakora ariko hari abarundi bariko barabumviriza ukamengo barabikurikirana ku munsi umwaka wa mbere ubu bariko baraterera abo nibo nje kubarira uno munsi ati nimba mushobora kugwa kuri aba bantu ba Pacifique mukavuga ati tugira tubarunde ku buryo kugira babandanye bakora neza bikora nimba mushobora gufasha abandi nabo bagomba kuja gutabara bafashe ariko ntiyagire uyu muco wo kumviriza tukarorera ibintu biguma vyononekara nta kimwe kiko turabikoza utuvemwo ahubwo duhagurukire rimwe twese nk'abarundi tutabara igihugu cacu murakoze tugire igihugu kandi tucitangira urakoze ndondeza jije benibazwa twakanya abatumire bakishura ku bibazo abari bagerageje kuduga ndabona bitabashobokeye akamuna Rosa Kizimana ba Mesido Bake n'abandi ndabona basubiye kumanuka ngira ngo twohukanya abatumire bakishura ku bibazo bimaze kubazwa bitari bike hanyuma tukinjira mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Ego Alice neka kumbure nimba ari karanyumva Emmanuel yari yagendera Imana abari we duhera ko sinzi ko ibibazo abanywanyi bari ku murongo bariko barashikiriza yari karavyumva mugabo agerageze yishure kuko hari n'umugwi wa mbere kuvyo bari bamubajije atari yashoboye kwishura ngira aga telefone kari kamugoye sinzi ko Emmanuel muri ko muranyumva kumbure ko mukurindira ko Emmanuel tumutora reka dutangurire kwa bamvuga imyumvira twagiye dutanga amajambo kuri benshi ngira hariho benshi batanze intererano hariho nabandi babajije utubazo Federico bamvuye nyumvira ngira mu kwishura abo mumvise babajije Butari yavuze ikibazo ati gerageza erega Butari ntubona atagica gikunda turagerageza nitwicaye ariko umwanya nta kuvuga byinshi ngaha hanyuma cya kabiri Sharangabo yavuze ati hari ikintu cyitwa isamamitima kubera abantu benshi barakomeretse burya mu by'ukuri iyi processus yacu ya Arusha yaragize ibibazo bitewe nuko tutatoye umwanya ukwiye ngo abarundi bicare bavuge bati mbega abantu baje gutwara bafise bari ku murongo ntibari ku murongo bafise ihengorane hanyuma tukicara tukaganira ku neza y'igihugu ariko abantu bashatse kubinyarutsa amakongo ashaka kubinyarutsa mugabo cyari ikibazo cy'iwacu abarundi twebwe nyene twaburiza kuvuga tuti none burya inzira dufashe vy'ukuri niyo hari uwitwa Makasi yari atubariye ati jewe uko nabibonye ibihugu nk'ibi bivuye muri ibi bibazo byanyu imyaka 10 iheze babisubiramo none raba turi muri ivyo kubera iki kubera ko mu by'ukuri abantu bashaka inyishu zihuse aho gutora umwanya ngo barondere inyishu zitonze zizogira akamaro igihugu rero ndavuga nti isamamitima ku buryo rero mvuga ni isamamitima ni ikintu gihambaye cyane
kunga abarundi. Ni programme yo kubika. Bwa gatatu ni semerera yavuze ati burya murakwiye kugira plateforme yo kuforma aba jeune. Jewe narigeze kubivuga iriho gusa ntupfa kubivuga uko iyi plateforme irubakwa, irasaba uburyo, irahura n'abantu baravugana, ariko programme iriho yo kurera ugwaruka mu bijanye icyo nokwita akaranga mutima ka demokrasi yabwirizwa kuba iyacu. Ibi byo kugira byo gutunganya iby'igihugu governance, abantu bagategera gutandukanya ivyabo n'ivy'igihugu, kuko abantu barafatanya iby'igihugu n'ivyabo, kubera ko ata muntu n'umwe aza kuvuga ngo ntawumboza reka byo ndabifate ni gwanje hanyuma ejo nihagira ugira ati fyo ndamena umutwe. Avuze n'iki kibazo cha leadership, no kuvuga aburongozi bwiza, kwigisha ugwaruka uburongozi haba mu masosiyete civile, haba muri vya leta, haba mu buntu bwa mutushira hamwe twabo, bamenye amategeko babwiza kugendera ko ku neza bariko barafasha. Izo nyigisho zaramaze gutunganywa, turimo turavyubaka, turabicoshoboka. Mu majambo make byo nasabwe byari byo. Murakoze cyane. Emmanuel Nderimana, ngira namwe hari utubazo mwagiye mubazwa no mugwi ugira kabiri, sinzi ko mugira ko mutwishura nimba muri ko muranyumva, ariko ndabona ko bigorana, ariko ngira ariko aratwumva, sinzi nabonye aduga amanuka mu kanya byari byakunze ko aduga, sinzi ko ariko aratwumva mu kurindira kumbure Pacifique muba murishura. Murakoze. Havuzwe ibintu bikomeye cyane muri kino kiganiro nakunze gose. Ngira turavye ibiganiro Focode imaze gukora, ngira nk'iki kintu gishobora kuba kigira kabiri. Hari ico twavuze ku iperereza nabonye cagize ingufu cyane. Niki ni kiganiro mbona ko gikomeye. Ibintu abantu bavuze sinzi ko umuntu anaronka ico ari bubivuge ko nta basanga abigabanyije ingufu byavuzwemo. Kumbure muri equipe ya Focode baze bafashe amajwi amwe y'abantu babajije baze bayavuze ukwayo asohoke, abantu bavyumve uko numvise harimo ibintu byinshi byari bikomeye. Ari ngira twahereye kuri Reynolds yavuze byinshi cyane. We yazanye ikindi gice aho twagira tuti ndayishimiye, yavuze ba Pacifique, yavuze ubwoko cyane, ariko yagize ati si n'ubwoko gusa, burya nukumvamwo bajya bose agirira nabi, barimwo abayica, ababanyuruzwa, aba bapfungirwa ubusa. Harimwo iyo ntumbero yo kuvuga ati ntimusubire kugirira impuhwe abo bantu bose. Pacifique yerekana ko barenganijwe, buriya bo bose n'uwo mugwi umwe wa bamwe bahora bafungura twebwe tugowe. Ntimukagire impuhwe z'abo bantu, kuko nibyo turiko turavuga. Ubwoko biranyegeza izindi realite, biranyegeza yindi migwi igowe cyane. Ufashe nk'abasenere ibintu bakorerwa, tuvuze tuti n'ubwoko gusa, wokwira tuti afite abasenere ingene bicwa, ingene bapfungwa, buca baba bari hehe. Ariko nabo nyene ahakwa kubafata nk'aba bose, ariko aravuga gutya. N'umugwi munini, ubwoko burumvikanamwo, ariko mu kuvuga ubwoko afuka abahama bose. Usanga bagiyemwo muri uwo mugwi, naho ariko arabivuga aca ubwoko. Ni kenshi naho aramvuga kera nko mu myaka iheze, bavuze abagwanya ubutegetsi babangamiye, bavuga cyane Alexis Nduhije, ariko ugiye kuraba ibiko birakorwa munsi ukabona bo kwagwasa bakorewe byinshi gose nabo nyene, ariko bo ntibigere bavugwa. Nta na rimwe wigira bumva bo babadoma ku rutoke, kuko bica biza muri bamwe basangiye ubwoko, bavuga izo ntambara bagwanye basanga nabo nyene barazigwanye, ariko amabi babakorera bikaba cyo kimwe nabo baba badomye ku rutoke bakoresheje ubwoko. Rero icyumviro cya Reynolds naco kirumvikana, n'abatwumviriza ntihabe bumva kumengo mu kuvuga twashatse kuvuga ko ari ubwoko bumwe bugowe. Amagorwa ari mu mpande zose z'abarundi muri kino gihe, ubutegetsi ntawe bukunda by'ukuri. Hanyuma yankeje arashimira Focode n'abandi bose.
ikindi kibazo yakibagije abanyapolitike barakimwishuye ko Clarisse nawe nyene yavuze amajambo akomeye gose agira ko anerekana ico yise panique mu kirundi dukoresha ijambo ubwoba ariko panique kiranarusha n'ubwoba avuga ati panique iri kwa Evariste Ndayishimiye aravye ndiko ndagerageza gusoma uko yabivuze aravye ishavu riri mu mpande zose z'abarundi harimwo n'ugwaruka rwo muri CNDD-FDD Ndayishimiye arazi ko umubabaro uri muri bose yariko arasoma nka ziriya nyandiko dutanga karaba ivyo abantu bavuga nta nkeka ko abonamwo abiwe arabonamwo abo mu mbonerakure nabo nyene baza bakavuga nk'abandi akabona imibabaro yabo ko iyo mibabaro iri hose hari amakuru noba nk'akarorero jewe mfise ingene nko mu mbonerakure vyashitse hakaba abidogera cyane Ndayishimiye arabatuma ko bamwe mu iperereza nk'akarorero bampaye n'umuntu yari umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Karusi izina riranse kuza ndakwitishamo ingene iyo mbonerakure umuntu atwaye imbonerakure bamukurikiranye bagakurikirana n'izindi mbonerakure muri Karusi zariko ziragumuka zishavurira cyane Ndayishimiye bakabishira no ku masitati yabo hanyuma bigeraho uyu mukuru w'izi mbonerakure bamwicira mu rugendo umenga avuye sinzi ko yagenda nuko yagaruka ava mu Bushinwa abantu ariko baranyumviza mu mbonerakure uyu muntu ndiko ndavuga baraza kumwibuka kuko ntiyapfuye kera atari 2024 hazoba ari 2023 izina rikaza ndaza gusubira ndarigaruke ko rero ico Clarisse avuga ati ishavu riri mu mpande zose z'abarundi ushizemo no mugambwe wa Ndayishimiye no mu mbonerakure nyene ku buryo acazana iki cyamoko kugira arabe ko yogabanya iryo shavu akaritumbereza ahandi abantu akabasamaza kumwe nkuru nziza nawe yabikoze muri manifestation amaze kubona ko yiyamirijwe nabo mu mpande zose yarondeye kutugabura akoresheje amoko niko Ndayishimiye nawe ariko agerageza kubigenza arazi iryo shavu rihari Edi ndiko ndavuga n'umuntu yavuze ibikomeye sangungera ko wese yavuze ibikomeye Edi ivyo yavuze nawe nyene vyari bikomeye ageze nk'aka karero ko muri Madagascar ka Gen Z byari bifise inguvu yerekana uyu mupfasoni w'umukuru w'igihugu yirirwa mu byo yise shopping nibi byo kujya kugura imyambaro izimvye hanze ibirato bizimvye mupfasoni w'umukuru w'igihugu yisakara ubutunzi bw'igihugu ari wenyine n'abanyagihugu bariko bicwa n'inzara batagira amatara n'amazi ntibaza ko ari akarorero keza ka Angeline Ndayishimiye umwe tuvuga ku munsi umwe ashoboye kwambara inusu y'umuriyaridi bukeye agahindura akambara indi nusu y'umuriyaridi wenyene mu gihugu dufise abana biga bicaye hasi mu gihugu umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko abana badakura kubera ibyo bafungura mu gihugu yakwashi iri kwiriganza korera yagarutse ibintu ahantu hose ibintu byanse upfaswe n'umukuru w'igihugu ntatinya kwambara inusu y'umuriyaridi akavyerekana ko ataco bitwaye yavuze ingene mukuru w'igihugu yarungika abana biwe kwiga hanze mu mashuri azimvye muri Madagascar iyi Gen Z akaba ari ivyerekana niko bimeze iwacu mu mwana w'umukuru w'igihugu arubika kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika ishure ivugwa ko baba bariha ibihumbi 25 vy'amadolari kacuraba ya mashuri namye mvuga ingene bariko barayagira ibi hari n'ibindi byinshi bitavugwa hari bitavugwa bene byo ko batabaduhaye uruhushya rwo kubivuga uyu mwana yize muri Amerika bariko baratubwira ko hari umutegetsi mu Burundi yategetswe kwandika memoire yiwe uwo mutegetsi aravuga ati jewe ndi umwigisha wa kaminuza sinoshobora kwandika memoire y'umunyeshure nagende yandika nzaniye ndamukosore itelefoni ikava kwa Angeli niti ubwo wewe urazi ivyo urimwo uwo muntu yaruhiye guhunga ubari hanze ndamuvuze izina ariko hariho uwahuye n'ivyo vyago mu mwaka uheze muri uno mwaka nyene yahuye n'ivyo vyago muri uyu mwaka harimo ko yanse kwandika memoire y'umwana wa Ndayishimiye aherutse kohereza amashuri muri Amerika hariho ikindi yaduhanuye yagize ati mushobora no kwandika tukigire campagne y'ivyo yise evasion fiscale
evasion fiscale bariko barayivuga n'aba kenshi usanga batwara ubutunzi bw'igihugu amatungo yabo cyangwa bakabitwara ahantu kure mu bindi bihugu kugira ngo birinde kubitanga kw'amakori. Iwacu hoho si ico gusa, harimo no kuja kunyegeza ubwo butunzi. Yatanze inkuru je ntafise inkuru nafise aho yagize ati bayatwara mu bihugu vya Aziya, yavuze Laos, menga yavuzemo Thailand, mengo yavuzemo Vietnam, sinibuka neza. Ayo makuru sisanzwe ndayafise, ariko numvise ari ikintu gikomeye cyane gishasha aduhaye, kandi nimero yanje benshi barayifise, nimero ya Fokode benshi barayifise. Numusaba ko yoheza akaza kundondera akadufasha kumenya ayo makuru. Nta na kimwe kizobuza ko tubifise tubimenye dufise ivyemezo n'ibyo tuzobiha abarundi byose bakabimenya. Yavuze amatongo bono bategetsi ariko bagura muri Zambia, muri Gabon, muri Guinea Equatoriale, bimwe muri ivyo turabifise. Ibyo ndemeza ko bimwe muri ivyo tubifise, ingene nk'umuryango wa President Ndayishimiye ufise amatongo muri Gabon, ufise ayo matongo muri Guinea Equatoriale, Zambia ntanari bwaronke. Turafise kandi ingene muri izi gendo bagira hajya kenshi bajana n'umukenyezi ko bashika mu gihugu, umukenyezi wewe akacaja muri ivyo byo kurondera abarundi bari muri ivyo bihugu bokorana ama-affaire, bokorana ibidandazwa, urudandaza muri ivyo bihugu baba bagiyemo. Burya bama bari kumwe kenshi, bari ibikorwa bibiri, umugabo araja mu bikorwa by'igihugu, umugore ugasanga ariko arondera abarundi bari ngaho, bamusanga ari nk'abakozi b'iperereza cyangwa abanywanyi ba CNDD-FDD muri ivyo bihugu, bahamagara ababwira ngo bamufashe bamwereke ingene bakorana imigambi muri ivyo bihugu. Hari abadutelefoni batubwira ingene umukenyezi ateye ubwoba iyo ariko arakubaza. Umwe yatubwiye amajambo akagutweza, uri umugabo avuga ati uri imbere ya Mukandayishimiye ariko arakubaza, uri umuntu w'umugabo urahakwa kwiyonona ko uravye ingene akubaza n'ingene avuga n'ingene abameze. Simvuga ibishika kure kuko mbona nka gukwegera abantu. Sharangabo yatanze ikibazo cegeranye gose n'ikindi cyo kwa King Umurundi, aho bavuga ati ibikomera abantu bafise biri mu bituma bigenza uko bariko barigenza. Ndayishimiye ibikomere sintekeranya ko abifise, ariko we ivyo ariko aragira sinzi ko binahagaze cyane ku gikomere ni giharuro. Umukozi w'iperereza Ndayishimiye wenyene yaratubwiye ati je murazi ko narungitswe kwiga iperereza naho nabo dusangiye ubutegetsi benshi batabizi. Ndayishimiye azi ubuhinga bw'iperereza bukomeye cyane, yaragiye kubwiga kandi aravyigamba. Rero ivyo ariko arakora si cyane igikomere, arabiharura we aba yariteguye. Avuze ngo nza kubwira abanyagihugu ko Pacifique yafungura jewe nishwe na kwashi, twerekanye ko yariko arabesha. Ririkakire arazi ico bica bizana iyo bivuze gutyo, si kubera ibikomera afise gusa bivuga. Ariko ico Sharanga bavuga kiriho, abarundi barakomeretse cyane kandi turagwaye no kuvyemera. Sinzi nabigeze kumva abahinga bavuga bati ku rugero rwa hafi 80% abarundi barakeneye abaganga b'indwara zo mu mutwe. Ibintu ducamwo biteye ubwoba, abarundi benshi barafise ivyo bikomere n'indwara zikomeye. Imwe mu nzira nuko turonka abambwira byishuye neza, turonka intwaro ibishoboza, intwaro ituma bishoboka ko intumbero yo gukira tuyijamwo. Severe dufise yongereza bya bikomere nyene kuruca kubivura. Birakenewe gose ko tugeraho hantu, ariko bizosaba ko tuba dufise intwaro ishobora kubikora. Ikindi nkundira cyane King Umurundi mu byo avuga ni ikicuko kwiga ingene tugira porogaramu zo kurogora abana b'u Burundi. Kirakomeye gose, kandi no mubwira ko muri Fokode twacakiriye kuva tanguye ukivuga twaracakiriye. Mu minsi iri imbere uyu mwaka cyangwa umwaka uza ndibaza ko tuzoshikaho tuzoba dufise porogaramu ifite ikipana nibi yagiye aravuga zoyibona ko twavyakiriye. Ndasubiye kwimushimira. Hanyuma yavuze ku cy'ubwoba bwa President Ndayishimiye, sino bigaruka ko na Clarisse yari yabivuze neza cyane. Yavuze kuri iki cy'ubutare naco ngira kumbure tuzogifatira umwanya, kuko nkiki uko ariko kiriko kirakogwa ni kusanga no ku gitoro Ndayishimiye arikoze n'umuhinga gose gukinisha bene ivyo bintu. Ibihugu byose biradandaza ubutare, mugabo ntinda kuvuga ngo he ni murabe twagurije ubutare. Kuba bigira kujya hari ico cizere yamashaka ko abarundi babaho bizigiye ngo ubuhoho basi ari kigiye kuba
ko abivuze ngira hari igiye kuba amaze kuvuga ibintu bingana gutyo bingana gute inshuro tubwiye ubwato buvuye muri Bahrain tubu twamenye iyo ibitoro biva ntituzosubira kutugora ico gitoro kiriye kubavuze ubwato budasanzwe bwari ko buzana igitoro vyahereye ni umukino w'iperereza we asanzwe azi abenshi baca bagwamwo ntibabone urwo ruhendo abariko arabashiramo ariko ivyo byose ari ikindi kiganiro cyavyo Semerera nawe yagarutse kukwigisha les valeurs sinza ko hagaruka ko Andris nawe yagarutse cyakindi yuko atavuze Pacifique bugiye yavuze abandi benshi ariko acaravuga ati hari ikintu kimwe ndayishimiye yavuze twonamushimira ko ndibaza hariho n'ubundi yakigarutse ko inyuma ni Ndorere agize ati wumvise ndayishimiye uko yavuze ni perezida ndayishimiye umugani wagira ibera ntabwo yavuze ngo Pacifique arabahenda icyo ni ikintu gikomeye nta na hamwe mu byo yavuze ntiyavuze ngo Pacifique abaha amakuru atariyo yababwiye gusa ati nimwaguma mumwumviriza muzokwisanga musubiye inyuma musubire kujya kurwara kwashi musubire muri za ntambara kumbure haze za ntwaro niko yababwiye ariko yavuze ngo ibyo avuga ni ibinyoma cyo kirakomeye gose ikindi nuko yerekanye ko yumviriza ibyo tuba turiko turavuga rero ko avyumva ikibazo ni kubera iki atamuti azana abacahaza byagiye biravugwa n'abandi benshi ati burya ntaco mwomwitega ko nta ntumbero y'iterambere no gukiza abarundi afise nimba yumviza bijya bintu byose tuvuga dushyira ahabona ntihagenda kimwe akora nuko intumbero yiwe ari uko ibyo bintu biguma uko bimeze abarundi barize iwe si ikibazo nico gituma ariko anakinisha mvuge nti emotion yabo nico kiboneka yanambagije Ndorere we acayongera ko ati mbega kuva abivuze nturabona abantu biyongereye kuza gukurikira amakuru uri kuratangagira bati mbega ibi bintu n'ibiki nivyo n'abanyandikiye ni benshi cyane bamaze kubyumviriza kandi mu biwe bavuga bati tumwumvije natwe dusigaye twumva isoni twumva ko ari umukuru w'igihugu ariko aravuga ndakunda gucishamo ntivuge anecdote byarigeze kudushikira rimwe turiko tugira icyo twita campagne contre la vie chère dufise conference hajya hari muri Novotel ndibuka twateguye conference baca batuma ko imbonerakure babwira abakuru imbonerakure mu gisagara cya Bujumbura n'izindi zitari nke ngo abe aribo baza muri sale bahuzure bace batubaza ibibazo bigoye ku buryo twe tuza kumaramara batunganije ico kiganiro turahaba barabaza ibibazo turabishura neza ikiganiro cyagiye guhera ahubwo batanguye kubabwira ko bosohoka zambonera kure bisanze turiko turishura turiko turabaha umuco imbonera kure ziteye zijya ku ruhande rwacu basanga ibyo turiko turavuga nabo bariko baravyumva turiko dutanga ubutumwa batahura biramaze no gushika ikindi gihe bakoze kampanye y'ukudutuka ikomeye cyane hanyuma twabishura tugafata umwanya tukavyishura ko bahaba ngo ahubwo ngo ivyo bintu ngo ni ba Pacifique bonyene bavyiteguriye rero n'ubu ndavye ukuntu yadututse perezida Ndayishimiye n'inyico twaciye turonka n'ingene abantu bahagurutse kudushyigikira nibaza ko aduha bavuga ati ahubwo nkeka ari Pacifique yashize ko umutinza kuvuga bijya bintu kuko aho gufasha Ndayishimiye azosanga yakomeje fokode n'igikuba turiko turakora rero uko mbagije n'ukuri ndamaze kubibona iyo baduhagurukiye kurwanya umuntu ariko avuga ukuri ataba ariko ararenganya abanyagihugu babibona ko atariko arabarenganya cyangwa atariko arababesha wisanga wewe nyene uriko urabivuga wihenze bikakugarukako hanyuma Daniel yadushigikiye yaduteye intege yagarutse kuri bamwe bamaze iminsi bavuga ivyo bavuga burya sinkunda no kubishura sinkunda no kubavuga ko hari ejo bundi wambagije ndabwira nti ntabwo jewe miganwa n'aba bantu nitwishurana jewe Ndayishimiye twishurana twari igihugu Ndayishimiye abandi umwe wese uko avyumva nabivuga uko avyumva n'uburenganzira bwiwe nimba babona ko ari genda umwasi w'igihugu bakabivuga nimba babona ko ari genda abagoye bakabivuga nimba babona ko ari genda baremereye bakabivuga n'uburenganzira bwabo ntaco ndabasaba niba twari igihugu ntibantwara sindabatwara ariko untwara ni Ndayishimiye je nishurana Ndayishimiye ntabwo nshobora kwishurana n'abandi banyagihugu nkanje ngo bagite icumbira iki canke kiriya ntaco bimbariye byabariye
sinzi ko hari uwo noba ntisha Pamela sinari ndamwishuye nawe ndamushimiriye rwose aragira ati ndabahobereye ndabashimira ku bikorwa mukora nanjye ndamushimiye kandi ijambo nawe yavuze rimeze nk'abandi bose navuze ntibavuze amajambo akomeye niryo novuga rimeze nka conclusion y'ikiganiro kugira ati mbega tweho twumva bino bintu byose uruhara rwacu n'uruwe tugiye kubikoza iki bamwe bagira bati ko muri fokode bashoboye ibi nibo bari bakwiye kuca bashobora n'ibikurikira ariko agira ati bafise ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye ubusigaye we bagiye gukora iki nibaza ko iri jambo avuze rikomeye umwe wese ahari na wa munyagihugu ahari agira ati mbega jewe uruhara rwanje nuruhe nkunze kwishura ugwaruka ruri mu Burundi bariko baratubaza ngo bari hanze mugiye kudukorera ibiki muzoza ryari muzobigira gute ni kenshi je ndabishura nimwaguma murindiriye abandi babibakorera muzorinda musaza bitarakira kumbure ngira akomo kabangira ngira karaza kuza mu gice cya nyuma tugiye kurangiriza ko munyemere Pacifique Dujambo Emmanuel Ndereyimana Emmanuel Ndereyimana sinzi ko namwe byagumye byanka bitugora tudashobora kubatora sinzi nuko muri ko muratwumva nko kugura mikoro niba muri ko muratwumva Emmanuel cyane mwiza mwiriwe neza sinzi ko namwe byagumye byanka bitugora tudashobora kubatora kugira ngo dushobore kumva turabumva muranyumva sindababesha sinzi aho ikiganiro kigeze byangoye gushikaho nibaza ko ndiko ndabapirate n'ibiki ariko ni ikibazo cyo kwishura gusa utubazo muba mwari mwumvise kugira ngo tujye tujyana mu kibazo cyane ikibazo bashobora kuba bambajije byinshi ariko nibutse ndafise icyo nasize numvise ca Andre yego mu kwishyura ibi tubona vyamyeho canke nibishasha nico kibazo nari mfise nico wundi yitwa Gatwa ngo uvuga ko barandika n'urwandiko rwo kwiyamiriza Petero Nkurunziza mwashaka kuri izo nyandiko zatanguye birazwi neza mu mugambwe ko na Evariste yarariko bagiye bavuga ko Nkurunziza y'amahirwe kudeta igapfa basubiye inyuma kuja gupfukama bamusaba imbabazi umva rero si byameho ni byavutse amakuru nyuma cya kino kiganiro nk'uwabanye nabo nk'uwasangiye urugamba n'abatwara uno munsi hari icyo ubona cyokorwa biciye mu nzira yahe kugira ngo imvugo mwenizi abarundi ntibabandanye bazumva hanyuma kumbure ko wumva bakurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro muri politiki bakumva n'impanuro ariko byogenda gute ngo bakurikize impanuro ahubwo ntibazane imvugo ifobetse Gilbert ndabona Emmanuel yasubiye kumanuka ngira ngo araza gusubira kugerageza kuduga ngira ngo abandi batumire barashobora kwishura kuri ako kabazo kawe ariko ngira ndabongere ko kandi kabazo ntitwokwibagira ko umunywanyi yaturungikiye Bashiraje Dieudonné yabajije abatumire ati hoko wiki kugira ngo hasubire kuboneka Radio FM ivugira mu Burundi ikavuga ukuri kunyegezwa igahamagarira abarundi kurondera ihinduka maze mu kubeshuza ibinyoma nk'ibi bigaca ku radio ishikira abanyagihugu bose harimwo n'abanyarucari badafise internet ngira ngo abandi batumire bandanya bishura kuri ako kabazo warubajije kugira ngo tuje mu tere dusozera ikiganiro ariko bishure naho kabazo ka Dieudonné Bashirayishize sinzi uwo twobandaneza ko ngira ngo tworeka abantu bijukira akabarishura mu kurindira ko ngira ngo Emmanuel Ndereyimana ashobora kugaruka ego sinzi bamvuye nyumvira ko muriko muratwumva njyewe ndabumva ego muduge kwijambo murakoze cyane iradiyo FM
radio FM tekiniki muri yansa i Burundi biragoye kubera ko nibarya ba ST bacu babikontrola niyo batanga imirongo, ariko uyishize mu kindi gihugu nkumbure muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania, wishize muri Tanzania abo mu buseruko boyumva, wishize muri Congo abo mu burengero mu burengero boyumva, uyishize mu Rwanda abo muraruko boyumva. Ikibazo ni byogenda gute ngo haboneke muri iyo radio biciye muri RCT? Birashoboka? Uyu munsi ntibishoboka, kiretse gusa abarundi babaze bati muri kimwe muri ibyo gihugu babaze bati turemeye ko tubaha antene hanyuma muheze mukorere mu gihugu cy'iwanyu. Aho rero hacaba n'ikibazo ko bashobora kuza barayiburuya kuko by'ukuri atamurongo uwo bufise, ariko n'iciyumviro kandi dukwiye gushigikira, kuko uyu munsi ikibazo ni abanyagihugu bokumva gute iradiyo FM, kuko bababuragije. Urabona RFI barayifuse, Bad America yarafuswe, uyu munsi basigaranye BBC, nabo bamwe nabo bacageze nko ku magi, barabagora ko kwabura ibibazo nyabyo wumva ati harimo akanovera, babwiza kuba bita ngo ni de professionnel, kuvuga ko kizira kuvuga bijya abantu nyagihugu bibuca bibashitura. Urumva nibyo bibazo mu bisanzwe biriho, mugabo urumva nibazo byo kwiga umuntu akaraba inyishu. Ego twari twabagije n'akabazo ko gusoza nk'umwe mu babaye mu ndongozi mu gihugu mbere no muri politike mufise uburambe, ni igiki mubona mwotekerera nk'impano canke cyokorwa ko abategetsi bemera ko ibikorwa n'amashyirahamwe akora mu buhungiro bavyumva kandi bakebura, ariko aho gukurikiza impanuro bakaja gukoresha imvugo ifobetse? Ni nyinshi ni imwe, ni kubera ko ntibari mu vy'igihugu. Burya agenda guhanuye urumufata umunyeshuri yofata ingingo yo kuzaragira asiba mu ishuri, mu vyakibaza umwarimu yango umwana yagiye ku ishuri kumbe yibere mu bitara arimo arisamarira. Uwo mwana umugiye kumuhimaniroza ngo zo kwiga ngo ku mugoroba ngo agire ubwenge, ivyo bica mu gutwi bigafyuka mu kundi, kuko uwumva ivyo n'umuntu abavuga ati jewe ndashaka kwiga. N'aba bategetsi bacu rero ibi turimo turabahanura, nigiye bavuga bati ibi batubwira n'ibyo gutwara igihugu, reka twemere gutwara igihugu. Batemeye gutwara igihugu ku neza y'abanyagihugu ntabyo bazigira bumva. Ego nakuvuga mwebwe muvuga muti ko baruguta ururimi hamwe nogira icyo ndababwiye ngo bakore iki? Ntaco nukuri ndakubwije ukuri Jiribe, jewe turazinanye kuva i Burundi, icyo ntavuze ni igiki. Icyo ntavuze ni igiki, abarundi batumvise ni igiki, bose barabyumvise, abantu barumvise, twarababwiye. Mugabe icyo dufise ni ubutegetsi bwibereye ku zindi nzira atarize gutegeka ngo bagira akamara igihugu. Ego uretse bagisigaye ni igiki, kandi nama ndabivuga misi yose. Inyishu ni zibiri, canke barahinduka canke bagahindurwa. Ego murakoze cyane Federico Bamubwinyumvira. Emmanuel Nderimana ndabona mwagarutse, niba mutwumva mubwire ko mwishura ku kabazo nari mpeke kubabaza mu kanya, ari nako gasoza mwabanye n'aba bantu muri politike y'urugamba, mwashikirije ibitari biki, ariko no munsi kugira ngo iyi mvugo twumva ntibandanye, ibi munegura ntibandanye, hari impanuro mubona mukwiye kubatekerera, hari cyo mubona mukwiye gusubira kubakebura? Murakoze. Kugira ibi ntibibandanye, uri nyawayo we yamaze kubigira ingendo y'intwaro yiwe, kuko nta kitaravuga. Hageze naho tuvuga tuti gutosora ifuku no kwamiza agati mu jisho, ariko murabona ko atakigenda kuri uwo yamaze gufata iyo ntumbero, avuga ati ikizoba nzonye umuti. Muri ico gihe rero hasigara abanyagihugu muri rusange, abasendede banangiriye nabo bari kwicuma, bakwiye rero nabo kuvuga bati nukuri aho vyakabereye ni kera,
kuko muri CNDD-FDD ntihabuze umwe canke uwundi yoba umutware mwiza iruhande y'uyu ariko aratoba uruhande y'uyu yicishije kigoyi abarundi n'abo ba CNDD-FDD nyene barimo. Ibyo rero ni ibintu abarundi bonyene ukwabo mu gihugu indani hagati mu mugambwe CNDD-FDD hagati ku bandi bangajwe bari mu mahanga badashobora gukorera mu Burundi, abantu bagasenyera ku mugozi umwe bakiga neza icokorwa atakwihenda. Ni kibazo kigaruka mu minwe y'abarundi muri rusange, kuko ubwigwa murazi ko atanu umuhanuzi n'umwe afise amuhanura ngo yumve. Murazi ko bamwandikira n'amadisikuru, bamwandikira ibyaza kuvuga bakabitegura neza neza, ariko bagatangazwa no kubona yuko ageze imbere y'abantu yaduka akarinda avaho atajambo na rimwe avuze mu byo bamuteguriye. Umva arafise ibindi vyiwe mu mutima yamaze gutegura, akaba ariyo nkoni yishimikije mu gutwara igihugu. Byo rero we ntakiri ikibazo kuri we nyene, ahubwo ni ikibazo ku Barundi. Abarundi rero nibiga ingene iyo wahonyoye ihwa ukamenya kwihandura iryohwa kugira ngo ubandanye utambuka neza atangorana ufise. Nico nubwira abarundi muri rusange, nico cokorwa muri rusange. N'abarundi bafate destin yabo mu minwe, bige hamwe icokorwa, kuko ntituzoguma mu buja ukozwe n'umuntu umwe. Kuko niyo turiko turavuga CNDD-FDD hari igihe ngaruka nkibuka yuko ni ikibazo c'akagwi gafukamye mu nda abarundi n'Uburundi n'abo ba CNDD-FDD nyene barimo. Umva rero ni twese kuja hamwe tukaraba tuti mbega ubu uwo dufata ukuboko akadujabukana mu barazi ninde. Nibyo nta bindi byokorwa, abarundi nibo bazovyikorera, nta wundi azoza kubibafasha. Murakoze cyane Emmanuel, murakoze. Pacifique ngira nimwe mugiye gusoza kino kiganiro, mwishura ko kabazo munadufashe no kuza gushimira abatumire n'abariko baratwumviriza bose bari ku murongo. Ego urakoze. Kenshi mu baje ico kibazo nama nishura kwa kundi ni jene yaza ko atamanuro ngisigaje yo guha abategetsi b'u Burundi. Uravye ivyo tuvuga vyose bigenda gutyo, ntibemera guhanurwa. Niko rimwe na rimwe muri bitwandika ariko baraduhora, hari ivyo twagiye turabona gake gake iyo twavyanditse ukabona ko hari ivyo bakoreye ko hakaba abantu batunganirijwe. Hari aho twavuga nk'umuntu apfungiwe busa w'umutamakazi, nabonye tuvyanditse ukazobona baramurekuye haciye nk'iminsi ibiri. Ivyo vyarabayeho. Hariho bimwe bimwe twagiye turabona iyo twabivuze ukabona ko babikoreye ko, kandi tukanaronka amakuru avuga ko mu biro by'umukuru w'igihugu wenyene yashyizeho umugwi, yari yabwiye ati ivyo yandika ze murabikurikira, muce mugenda kundabira ko ari vyo. Harabamwo bimwe wabona bashobora kuza barakosora. Rero ngira ngaho ico nohera ko no kuvuga ko uzotwara wese, yaba uhari uyu munsi n'uzoza ejo, yotahura ko societe civile buriya atari umwasi w'ubutegetsi. Ntabwo ari umwasi w'ubutegetsi. Ibyo tuba tuvuga kenshi ni ijwi ry'abanyagihugu nyene, ntusanga ari ivy'iwacu. Kuko uzurabe amakuru ava muri societe civile avuga ati umunyagihugu kanaka yagiriwe ibi n'ibi n'ibi, yabikorewe na naka, ashaka gutunganirizwa. Hari umugwi munaka abanyagihugu badutumye bipfuza ko kino kibazo cabo gitora umuti. Igihe cyose umutegetsi yemeye gutora umuti w'ikibazo c'umunyagihugu, niwe avyungukamwo. Haraba umunyagihugu yunguka ko yatunganirijwe, ariko ubwo nyene hacakurikira ko umutegetsi haduga amanota yiwe, kuko abanyagihugu bavuga bati umukuru w'igihugu aratwumviriza agatora inyishu. Mugabo nk'iki yaraye akoze yikoroye gose, yikoroye. Ku ruhande rumwe abanyagihugu batahuye ko bwa bundi ivyo twandika risoma bimushikira, ico abanyagihugu bakibonye. Mugabo ku rundi ruhande babonye ko aho gutora umuti yataye umutwe, yaje gutuka ijwi ry'umunyagihugu. Burya yikoroye gose ku rugero adashobora kwibaza. Uzunarare mu mvugo ya societe civile, societe civile ntiyerura.
societe civile kenshi iramwubaha ikavuga ati umukuru w'igihugu turamusavye ibi. Mugabo iyo we nyene agarutse agatukana nka kurya kandi agakoresha ibinyoma, niwe akoroka mu gihe ari we yari kuvyungukiramo. Buriya iyo afata ikintu na kimwe twavuze bakavuga ati iyo aje hajya nyene mu Rutana akavuga ati hariho umunyagihugu yahunze igihugu, naho yahunze hari ibyo tumwagiriza, hari ibyo avuga twumva ko bifasha igihugu kandi bidufasha, kandi tuhora tubikorerako, kandi tumuteye intege. Amashi yari kuronka hajya nyene yari kumutangaza. Mugabo avuze biriya umugani wa Ndereyimana, muze musubire murabe, sinuka ko Ndereyimana yavuze ko gumenga rundi, muze musubiremwo murabe amashusho ariko arabivuga uko abantu bari bamerewe. Hari bamwe bamenga baranyagiwe, heje kunyagirwa, hari abo babona bakubita ingohe z'amaso ukabona nyene ko bavuze iyo bakwigwa, ariko ndakubwije ukuri yavuga ko yumvise ikintu navuze kandi agiye kugikora. Ubwo nyene amashi ntiyari kuronka yakwiza, rero yikoroye mu kugira biki, ariko nomuhanura ko yobandanya kwakira impanuro societe civile itanga, izoba inyungu yiwe nkuko izoba n'inyungu y'igihugu. Muri societe civile turazi ko Ndayishimiye ejo avuyeho hakaza uwundi, naho hoza uvuye muri opposition ntazoryoherwa turiko turerekana ivyo abanyagihugu basaba, kandi rimwe na rimwe tukerekana biba bitoroshe ko nta ntwaro n'imwe bizokwama vyoroshe, ariko umutegetsi azi ubwenge n'uzomenya kuvyakira akabikorerako. Bamwe baca bahamagara nabo muri societe civile ati none mubona twobigira gute, duhanure ngaha. Izo nizo ntwaro zirama kurusha bene izo zishima guhangana n'abanyagihugu. Hariho no kwihenda, hariho no kwihanda kwibaza ko ingorane ari ukumva hari uwabivuze. Buriya niyo tutabivuze abanyagihugu baba ariko barabibamwo baba bizi. Iyo tubivuze burya binagabanya, hari ico bigabanya mu mwaro w'umunyagihugu kurusha iyo bitavuzwe, kuko abanyagihugu iyo amagorwa yabo atigera avugwa bayaserura mu kumena ibintu, mu gusambura no mu kugumuka, niyo bihereza. Inyungu yiwe kwari kutwumviriza kurusha kurondera guhangana n'ijwi ry'umunyagihugu. Uko mvuze nti amazi ntayo bafise ku Musaga, ukaza kuntuka ku Musaga azavuga ati ivyo byose naho umutuka nta mazi dufise, none ikibazo cy'amazi yacu wagitoreye umuti. Uvuze uti abikawa ntibaronse amafaranga yabo, nushaka untuke ibingana gute. Abantu bariko barizwa nuko batarishwe amafaranga y'ikawa, baguma bavuga bya bindi kandi bavuga bati uwo dufise yabidusohorera n'uyu uri kuratuka. Umupolisi amaze imyaka ine ariko impudu ziwe ziribwa, ntibihinduka ngo nuko ntutse avuga ati yamara naho umutuka impudu ntazo dufise, ibirato byadutobokeyeko. Umusirikare naho ntuka guta bavuga ati amafaranga yaje muri Somalia ntayo urama ari hehe, mwayashizeho ko bavuga ko bayaduhaye. Urumva naho yotuka ibingana gute, mu gihe ibyo tuvuga bizoba rukuri, igihe cyonyine yo dushobora ni mu gihe twotangura kubesha. Ariko mu gihe ibyo tuvuga ari byatwarukiwe n'abanyagihugu, abayibeshe wenyene, kuko ntibihindura ikibazo. Ni wa wundi bopima malaria bakabona ibipimo byaduze, akacagira ati umuti nuko tumena iyo thermometre yerekanye ko ibipimo byaduze. Thermometre urayimena ariko ubushuhe buguma buduga, ntaco bihindura. Impera n'imperuka bimugaruka ko ariho hamwe nari ntanguye kuvuga ku kibazo cyo kwa Pamela, agira ati mbega umwe wese ahari abona ko ariko arakora ikiwe nyene kuri bituvuga. Cangaruka kugwaruka runyandikira rumbaza ruti abari hanze muzoza ryari kutubohora. Nanje nyisho nkunze ko hugo gwaruka nuko batokwama barindiriye uwundi muntu azoza kubabohora. Burya impera n'imperuka n'ugwaruka go nyene gwibohora hose kw'isi, nigo nyene gwibohora. Iyo mbere abantu bariko barakura uko bashikira imyaka 50 buca ndayinjiramo nanje 60 70, si kusanga bakirinda cyane canke bafite connection nini n'ugwaruka. Ugwaruka rurafise izindi nguvu zago imyaka yose arizo zihindura ibintu. Abo bandayishimiye uyu munsi bari hajya bakora ibi, ivyo bakoze babikoze bafite imyaka 25 30, niho izo mpinduka zatumye bashikaho bageze uyu munsi bakaba ariko barabidutukira. Babikora bafise iyo myaka. N'urundi rwaruka niruvyumve, ntirutakaza umwanya wago cyane rurindira ngo hariho abandi bantu bazoza kurubohora. Kenshi urwaruka rurakora, abanyapolitike bagakurikira. Nizo mpinduka usanga ziriko ziraba ahantu henshi mw'isi. Ibi byo muri Madagascar turiko turavuga, n'urwaruka ruto cyane rubikoze, rumaze gukora. Abasirikare bakiyaboneraho, abanyapolitike baboneyeho, societe civile yahiboneyeho, ariko intango
n'ugwaruka rwa Madagascar n'ubwo gwaruka rugowe mwebwe nimwe bariko baricira kazoza babimye amashure meza mwigamwo babimye muvugwa nta kazi kariho none mwe mudakoze mukareka bahaguma bahenda ngo ingorane ni ba Pacifique muzogerahe ba Pacifique naho bona baronka ejo boshobora kunshikira n'ukumbure bakambishano canke bakandasa canke sinzi ico bashobora kugira none ibyo babikoze kazoza kanyu nk'ugwaruka haca habiki kiretse ko mubandanya muja mu manga gwaruka ni mwebwe nta wundi azobibakorera ni mwebwe igihe cyanyu nico mutegeza kwiga uko mubikora mu bwenge bw'ugwaruka nyene kuko chaque generation ifise genie yayo ntabwo generation y'imbere ariza guha generation ikurikira ibigwanisho vyayo generation imwe yose ifise ubwenge bwayo n'ingene iteza gutunganya ibintu n'ingene itumbereza igihugu muri kazoza hanyuma igashobora guhamagara ababatwara ikavuga turihitiyemwo abadutwara beza naho baba muri abo bakutse ariko ugwaruka rufise uruhara rwago atawundi n'umwe azoza kubibakorera n'ugwaruka rutegerezwa kwankiza inyigisho z'amacakubiri y'amoko ikindi numva novuga mu gutera ndangiza nje mwijambo rya Ndayishimiye wenyene ubu ngo bampindukize twavuze twisigura twavuze tuvuga ivyo yavuze ko bitari byo tuje muri ryo nyene naho dushake tumuhukuri nimba aho yicaye no munsi yumva ko ariko yihora ivyo nafunguye jewe muri kahise nimba vy'ukuri yumva ko ubu ariko arahaga ariko ararya ivyo noba nari narariye ko ubu noba ndamufitiye ishari ngo ndabanze ndamubwire ko atashari mfise y'isahani yiwe je n'ukuri nta shari mfise uko nafungura imbere n'uyu munsi niko mfungura sindi n'umuntu mfungura vyinshi kumbure kujya abona akeneye vyinshi yibaza ko ariko abandi bakoze n'ukuri nahumure je ntanzara mfise uyu munsi ko nafungura niko mfungura nimba arico cyari kijibaza ngo nico kintuma mvuga n'ukuri sinshobora ndari mu bw'icukuri narafungura n'ibyo ndetse nigeze ngwara kwashi aho ntiyabeshe n'uyu munsi ntayo ngwaye ibyo mfungura n'ubu ndabifise mugabo nimba muri we yumva kugira tunganiriza abarundi yobanza gufungura ivyo nafunguye vyose none ga president Ndayishimiye ni ryari uzokumva ko wahaze washoye gushikira ivyo nafunguye ni ryari kugira ngo uce ufasha abarundi bose nabo gufungura bizogera ku rugero rungana gute wumve wahaze wumve washoboye gushikaho nageze mu gufungura hanyuma uce ufungurira abarundi bose rero ukira mwaka ubu tubona wiyongera amafaranga yo gusuma navuze ko umaze kugwiza inshuro 10 amafaranga nkuru nziza yasumisha 2024 baraguhaye uja urasumisha wasumisha hafi miliyoni ku munsi 2020 mu mwaka uheze zari miliyoni 2 uyu mwaka uti jewe no kwigwa ruko mu mpaye 3 ku munsi mu mwaka uza kumbure bazokongera ubundi uvuga uti ni miliyoni 4 ku munsi kumbura inyuma ni 5 mugabo utegekanya gushika hehe kugira wumve ko wari ibyo Pacifique yari wumve uhazi hanyuma ufate programme ikurikira yo gufungurira abarundi bose nabo ikindi kibazo niko uragira uti twavuze uravuga ibyo gufungura nakubwiye yuko nta isahani yawe jiwe atakimbwiye nimba ukunda inyama nta nizo nkunda ziya nyama uvuga umwanya wose jewe ndi mu bantu badakunda inyama nimba hari ibintu vyinshi uri kuravuga ntanerekwa jewe ngo unoza kusaha kuri isahani yawe mugabo fungurira abarundi nimba uvuga yuko wagwaniye abahutu nimba uvuga ko ikibazo cawe ari ugutunganiriza abahutu yewe mu kindi kiganiro navuze nti ego base batutsi bwo bibagire mugabo ukora ibitunganiriza nabo bahutu ego data akora amashuri meza abahutu bose bige neza niyo washobora gusomesha neza 80% y'abana b'u Burundi je sinekeranya ko nabo batutsi uzobutashaka bazobitomboreramwo ni washobora gutanga ibitaro vyiza ku bahutu bose 80% sinkekeranya ko n'umututsi azobitomboreramwo ni washobora gukora ubutungane bwiza butunganiriza abahutu bose ku buryo umuhutu agiye mu butungane adasubira kurenganya jewe sinkekeranya ko ubutungane iyo bwamara guhabwa gukora neza n'umututsi azobitomboreramo ego rero nimba wari ugowe nabo batutsi uvuga ngo nibo bafungura tunganiriza abahutu bose
ubahe igihugu cyiza, bose baronka igitoro, bose baronka imiduga myiza bagiramwo, bose bahembwe neza, bose bafungure neza. Wa mututsi basaza tomboreremo kuzo wabikoreye nabo bahutu, ariko ureke kwikuzana ivyitwazo bidafashe, kuko nawe uri kurabesha ntavyo uri kurabakorera, ni kinyoma gusa, ni kinyoma gusa. Rero mvuze nti ninjire mu byo wavuze ko wazanye ko bamwe bafungura abandi bafungura barehe gufungura. Bagirire neza basi abo wakunze, tubibone bishimwe, tubibone ko by'ukuri hariho urugero washoboye kubageza ko nihasigara abo bakeyi nabo nyene bazoheza bashikirwa. Hanyuma ngira mbaye nk'usezerano no saba President Ndayishimiye ko ndamuhe defi, bagati challenge, ndamuhe defi. Ibi bintu yagiye kwivugiraho je ntashobora gushika. Yarabujije amaradiyo y'u Burundi ko je nshobora kuvuga cyo kimwe n'aba bandi bose turi kumwe ngaha mu kiganiro ntibari kwiye kuvugira ku radio nimwe y'u Burundi. Navuze ko ari umubeshi, rero ndamuhaye defi y'ukwerekana ko atari umubeshi. Aze duhurire mu kiganiro, ibi bintu anyagiriza duhurire mu kiganiro tubivuge, avuge nishura. Nimba we nyene kubera icubahiro cyinshi afise yumva bidashoboka, amwe muvugizi wiwe cyangwa uwundi yemera, acaza mu kiganiro, iyo defi ndayimuhaye imbere y'abarundi bose bazokumva kino kiganiro. Ndasavye President Ndayishimiye wenye naze cyangwa arungike uwo yemera ko ashobora kumuvugira, duhurire mu kiganiro. Nimba ndeshe mu byo navuze, nawaze tubivugire imbere y'abarundi bose bumva, bugurure iradiyo abarundi bose bashobora kumviriza, baze bumve ko Ndayishimiye atavuze ibinyoma mu byo yagiye kuvugira mu Rutana. Nimba ari umugabo, ndamuhaye sodefi. Natabikora azoba yemeje ko ari umubeshi nkuko nabivuze muri kino kiganiro. Murakoze cyane Pacifique Naze, ngira mushimira abo mwasangiye ikiyago muserukishira hamwe Fokode. Nkuko twama tubigira mu mpera y'ikiganiro, nshimiye mwese twasangiye rino jambo. Hari abatumire bemeye kutwitaba kandi si ubwa mbere, ndabakengurukiye gose bivuye ku mutima. Umwanya wabo bari kukoresha ibindi, bashima kuza hano kandi twaganiriye neza cyane. Ndashimiye abantu bose bafashe ijambo muri iki kiganiro. Nukwisubiramo ko namaze kuvuga ko bavuze amajambo akomeye cyane, ari kimwe mu biganiro bya Fokode bivugiwemwo amajambo akomeye gose. Ndibaza tuzokora uko bishoboka aho dushobora gushikana aya majwi abarundi bashobore kuyumva. Mwakoze abashoboye kuvuga, abatashoboye kuronka umwanya wo kuvuga, namwebwe bariko mwadukurikiye, namwe ndabakengurukiye. Tubishobora kuko mutwereka ko mudushigikiye, mukomeze gutyo, murakoze. Ndashimira Gilbert Naris bitanga batiziganya ku munsi w'Imana aho boruhutse bamaze indwi yose bari ku mirimo yabo, bakagaruka uyu mwanya bakawukoresha muri ibi bari kuwuha imiryango. Nabo ndabashimiye cyane. Sinibagira kandi ekipe yose ya Fokode, abo dusangiye amabanga bose bitanga batiziganya kugira ngo bino bishoboke. Kuri mwebwe twari kumwe, ku bazokumviriza kino kiganiro inyuma, mwese ndabipfurije ijoro ryiza n'ibihe byiza. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira Alice mushimira n'abashoboye gufata amajambo muri kino kiganiro cyo kimwe n'abandi batumire, ngira baracyari ku murongo. Ego Gilbert, reka dushimire abatumire bari kumwe na Pacifique Nazwe, Emmanuel Ndayimana. Mwakoze kubana natwe naho ubuhinga bw'ivyuma bwagiye buratugora. Mwakoze cyane kubana natwe kandi mwakoze kubyiyumvira mwashikirije.